muvyeyi inshuti y'amahanga yose ku myaka 50 wamuhaye kubasha nawe na ekleziya ndamuhezagiye abandanya imbere kandi Imana rugira vyose bandanye imuhezagira mu bikorwa vyiwe akunda biwe akunde n'abandi akunde n'Uburundi izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Ndatumiye Mama Kidumu aze kuri scene. Anzaniye kado mwabonye ambaye kado hii Biblia ambaye nguvu z'Imana Rabba sakara baba baba amahoro y'Imana bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese turabahaye ikaze. Jenny Edmo Kwizera kumwe na Danilo Mugisha. Ego Danilo Mugisha muramumenyereye mu biganiro bya hano kuri Axia Vibes TV. Kuri uno munsi rero twe nawe tugomba sangire kino kiyago, kino kiganiro, dusesangura dutangarira iteka riri mu mpano y'abaririmbyi. Tunabasaba n'ikigongwe, ikiganiro cy'abaririmbyi, ikiganiro cy'umuziki ntitwagiheruka, ariko mu by'ukuri simvoza tuvuye ko umuntu azarahura n'utuhampeshema tumwe na tumwe atari yiteguriye, ugaca usanga turamubujije kurangura icyo yari yemereye abanywanyi. None n'ukuri ntiturabeshi, ariko twabaye bufatirwe n'ahandi ho turabakunda kacazo ko mukunda umuziki. Nico gituma rero n'ubwo tugarutse kugira ngo tubayagire kuri uno munsi. Rero twifuje ko tuyaga kuri concert y'umuririmbyi rurangiranwa wa hano iwacu mu Burundi. Uyo nawe subundi nibaza ko bamaze kumwiyumvira, bamaze kwiyigisha nyene, ni Kidumu Kibido Kibuganizo. Nibaza ko twemeranya twe nawe yuko ari umuririmbyi w'inararibonye, umuririmbyi kirumara mu muziki ndundi. Mbere nibaza ko ari na mukuru w'abaririmbyi basa nk'abariko baraca ku mwanya muri no minsi ngaha mu Burundi, kuko abakera bobo bamwe baza barakuyemwe akarenge batakibarizwa muri buzima bwo ngaha ku isi. Uno musi Kidumu ni umuririmbyi rurangiranwa. Go mbega Dani, wewe umuririmbyi Kidumu uramuzi indirimbo ze ko zikurikirana? Ego ndamuzi, hari indirimbo ziwe zimwe nzi, kandi n'umuririmbyi amazina yashigira nakuze ndamwumva. Ego nivyo Kidumu wakuze umwumva, naje ndagukoreye cyane, nakuze ndamwumva nakuze, ariko kandi nahakuze umuziki wiwe uguma ari kirumara, uguma ari wa muziki nyene, uguma mu mitima y'abarundi. No muririmbyi mpuzamakungu rero. Dutangarira aho ejo yari yatunganyije concert idasanzwe. Ni concert yabereye neza na neza mu Kinama aho asanzwe avuka. Kidumu uno munsi ntaba mu Kinama, ntaba ngaha mu Burundi, aba mu gisagara ca Nairobi, ni mu gihugu ca Kenya. Urugero ageze ko urarubona Dani, uranabikurikirana ku mbonesha kure, urabona ko ari umuririmbyi mpuzamakungu.
Kidumu arakanagaye kwije imyaka 50 ati isabukuru y'imyaka 50 ntegerezwa kuyihimbariza aho navukiye hamwe nyene mu Kinama. Yakaritsiye iciriritse nawe nudani ego nitubiko turabaponda mugabo Kinama ni karitsiye iri mu makaritsiye mato yo mu gisagara ca Bujumbura. Turamenyerera abantu benshi Imana bahezagiye bibagira iyo bavuye ico ciyumviro ca Kidumu cyo kwiyumvira guheba ca gihagararo wumva ko afise ari umuntu ateye ubwoba mugabo akaguma avuga ati jewe Kinama niyo quartier yanje niho navukiye niho handeze niho hamujije agaca shima kuza gusangiza akanyamuneza abanyakinama akaza guhimbariza isabukuru yiwe y'imyaka 50 mu Kinama. Ico ciyumviro wewe ucumva gute? Ni ciyumviro ciza cyane kuko tubiravye ingene abantu tugenda turatera imbere umengo aho twavuye ntitwifuza ko twohasubira kubera abenshi usanga ngira bafise amasoni abenshi baba bavuga ati oya ntibomenya yuko navukiye hariya womengo twaca tunahahindura iciyumviro ciza cane nuko amadushigikira hajya twavuye kuko niho hatumye tuba ico turi uyu munsi na cane none abo bantu bamanuka rimwe bagaca baba abanyamuji nubo babajije gusumba n'abavukiye mu kino gisagara ugaca usanga emwe ubabajije ngira bakakubwira ko bavukiye Washington bavukiye hariya New York bavukiye sinzi nakajambo batekerera hari abantu basirimuka nabi nuko twishima naho twaje tuva kuko ubiravye akenshi biragaruka bikagufasha kuko unyaho Kidumu yoba ahagaze yera yuko ari umuntu yavukiye mu Kinama birumvikana yuko ari umuntu yishimye afise ibyishimo n'aho yavukiye atasoni afise n'abantu baraheze bakakumviriza mugabo uri wa muntu ukuru kavuga ati navukiye Kiriri kandi tuzi neza ko wavukiye mu Kamenge urumva tuca kuvuga tujye narengana umva ego cyane cyo ndagushigikiye kuri ico kintu mu byukuri ahubwo ari abantu bavuga ngo n'abarundi bavuga bati ngo uwukize akira iwabo nyimba wateye imbere bamwe biyumvira ngo gukira iwanyu no kuhahungura hakize uravuyeho ntuzosubira nyimba warateye imbere teza imbere iwanyu werekane ko wakize iwanyu hateye imbere data wanje hareke kugayika nivyo bo je nk'ubu simbaramazwa no kuvuga ko mvuka mu Cibitoke ca Rugombo niho muhira niho naririye bavuze indoro urumva cyari cyo Dani umwana kicavura burya bucafa zarajya burya byondo byo hasi sinarinzi ko abana bo mu gisirimu mwafuke mu gisirimu ibintu nk'ivyo ubizi ego cyane cipso ndavyemera kandi n'ukuri ndashima umukama ko yampezageje kuvukira ahantu nkahajya urugero rwose nogera ko sinokwigera ndavyibagira kandi noneho na Kidumu murabona ko yagerageje ari hejuru vraiment umuntu ari hejuru twubaha kandi umuziki wiwe urakunzwe ku isi yose tureke mu karere ka hano muri Afrika y'ibiyaga binini gusa no mu makungu muri Afrika mu makungu muri Amerika muri Europe aho hose Kidumu arakunzwe gose byari byoroshe rero ko yinyegeza akigira uwejo abantu ntibamenye ko ari wa wundi yigeze guhiga inyoni Kidumu ejo mu MC ndi muri concert yiwe mu MC haragacishije ngo ati Kidumu yarahize inyoni akibuka ko ari wa wundi yakuriye mu site mu Kinama akazaraja kuroba mu Kidumbugwe akazaraja kuroba mu Kinyankonge arondera udufi ngeke kugira ngo bigende neza ariko ntiyashimye kugira umuntu adasanzwe yashimye kwerekana ko iteka ryose afise ryaduze rivuye hajya nyene hamukujije ico ni ikintu kidasanzwe Kidumu rero ni wa muririmbyi Dani yemera ahagaze no mu kwemera kwiwe kandi akabishingira intahe Kidumu aranatera na blague avuga ati jewe ndi musenyeri no ejo kiza kuri stage ndagera uva ngo hora n'umukama
nabo bakinya bari gaho bati yongera ahorane nawe ni ukuvuga Kidumu ni umukristo aravuga ati jewe no kwemera kwanje ni umukristo katolika arashingira intahe ubukristo bwiwe mbe ndakubwira ikintu dani ejo ni mbere yuko afata mikongo aririmbe atangure kuririmba Kidumu umusaserdoti yabanje kumwubika kwibiganza aramusengera bakuzi baciyaha murabikurikirana murabibona uko byari bimeze go n'ibintu byari bihimbaye gose urabona ko yashize Imana imbere mu byagomba arangure agomba atanga umunezero uwo munezero rero ashimye yuko utanguzwa n'umuhezagiro umukama amuhezagire ciye mu minwe y'uwo musaserdoti aze gushikiriza ico imitima y'abantu yabaje kumukurikirana yifuza ashikirize ico Imana ishaka ako kantu burya karanyuze ako kantu karanyubatse ariko uno munsi ubiravye Dani ugerageje gukurikirana amakuru y'abastar aho ngaha mu Burundi ubona ari bangahe mu by'ukuri ubona bashira Imana imbere mu byo bakora deje umengo ivyo bakora biri kure n'Imana umengo ni sensible bon uretse abo baririmba bakaririmba imiziki bashiramo Imana gushimira Imana turavye abastar baririmba imiziki tumenyereye umengo ntibakibona yumvira bogira ico ciyumviro Kidumu yoba yaragize agahamagara umupatiri akamuhezagira ego kandi ntiyabigize ngo nukuryosha ibirori ntiyabigize ari ikintu kimuvuye ku mutima kuko hari n'abategetsi batandukanye bari gushobora kubaza kwerekana ko Kidumu ari umuntu adasanzwe ariko yarashimye ko n'umukozi w'Imana umusaserdoti ahaba aramuhezagira maze ibirori biratangura abastar rero barakwiye je ndabona ko no bavunira kano kagohe umukama burya kurakuri bajya abastar bacu abastar tubona burya bari kuri hiti baduze gose twemera baririmbye turyoherwa benshi rega bavukiye mu buzima bwo hasi Kidumu ndiko ndamuvuga nuko Kidumu yavukiye no mu Gisagara ego ni Kinama mugani mu Gisagara yavukiye mu Gisagara ca Bujumbura muri mairie ya Bujumbura hari abandi bavukiye za Matongo hari abandi bavukiye icamazi hari abandi bavukiye Icendajuru no musi baduze baca bibagira iyo bavuye abo bantu je ndumva ko bakwiye kwikubita gashi bakamenya yuko iteka ryose dushikako turivoma mu Mana burya sekibi shetani ntiyo kwifuza ko utera imbere niyo iguhendesheje iterambere ryayo riba ari ryo kukuduza hejuru kugira igihe wakorotse uzumeneke nk'irigi bamwe ataco bazigera begeranya niyo mayeri ya shetani wumve rero ko iryo teka ufise urikura ku Mana ibuka iyo wavuye rero usenge ico gikorwa ubutumwa bwo kuririmba kugira ngo bugire n'akanovera igituma je ntangarira imiziki ya Kidumu ni ya miziki imenga none hapano menga ni ya miziki ifitaniye isano rinini na ya miziki ya kera Dani utaranavuka papa wakiri mutoyi usanga nuno musi uwo muziki wumvise Dani ukuryohera ukakunyura wewe uri umwana w'imyaka sinzi na 20 uramaze kuyishikana yego mukananza ko byishita yego urafise imyaka 21 urumva uracari hafi sikure gose mugari y'imiziki yo mu 60 na kangahe uyumvise usanga ikushika ku mutima ikakuryohera kubera ko ukuntu yubatse ari imiziki n'ukuri iryoshe kumviriza twama twabigarutse ko hari imiziki usanga nyene yumvise uri kumwe n'umuntu kanaka basura umwe na mitendo rapfa kuvuga uti nakuzi ugaca usanga hari indi miziki uri kumwe n'umuntu kabira kugora ugaca usanga clip yayo iciye kuri televiziyo uco bivanye nabo muba muri kumwe urashobora kunyabuka guhindura ishene ucukuramwo kuko bitameze neza muga turabona kwa Kidumu ego naho ko bagacamwo si ku rugero rwenyuje si ku rugero ruteye ubwoba nk'iyindi miziki dusanzwe tuza turabona aho rero agira nti
byose tubikora twemera ko turi n'abakristo. Si ngombwa ngo tube abakristo kuko hariho n'abamizirma tukemera ukwemera kwacu tukagushingira intaye ntiduce tubiheba. Nimba Imana dushigikiye muri iki ntiduce tubiheba tukabandanya gusenga aho umwe wese asengera. Imana burya ndazi yuko yobora uwo mustar agakora ibintu biteye igomwe usumba uko bimeze. Danilo mu miziki ya Kidumu ni igiki wowe urutangarira mu jana ariko ndavuga bikeyi mugabo nawe wavuze yuko hari miziki mwimwe uzi ni igiki urutangarira mu miziki ya Kidumu? Ubwa mbere na mbere ndashaka kuvuga yuko imiziki iratandukanye cyane avoir son style aba afise umengo ni wa muntu twovuga yuko ni umuntu w'umupapa atandukanye na babandi tumenyereye babandi bambara ipantaro bakageza ino babandi nyine uvuga ati ubabonye uvuga ati uyu ni umustar. Kidumu twumubonye uravuga ati uyu ni umustar mugabo ucushirako kandi yiyubashe yisoneye. Ego avoir son style ndavuga ati en tout cas aratandukanye. Nico kintu ca mbere mpora ndaba si wowe udashobora kugenda yahenye mu muziki oya arambara kikwiza. Kandi ikindi naco wari wakivuze mu miziki yiwe ni ya miziki ushobora kuraba uri kumwe n'abantu bari bo bose atari yayindi uca wiruka guhindura. Ego niko cyane baririmbyi mudukurikirana imiziki yacu turayikunda kandi iratwubaha. Kuririmba si ukuvuga ngo muririmbye za ndirimbo nyene zidoma urutoke ku Mana ko turiko turirimbira Imana gusa. Niyo uririmbye urukundo narabivuze mu kiganiro cyo bushize rego urukundo ni Imana. Urukundo ni Imana. Nyimbo uririmbiye uwo musheri wawe n'Imana nyene yipfuza ko mwokundana kuko mwanganye naco muheza go bushike ko Imana niyo rukundo. Biririmbe neza mutavanga n'ibindi bintu bisa nk'ibisama. Basha turabarundi kandi abarundi murazi yuko turacubakiye ku karanga kandi ivyo biradutera iteka kandi ivyo biraheza bigatuza n'iteka rya muntu. Umuntu wese akavuga ati nukuri ndabonye indirimbo irimo ubutore abastari bakoranye ubutore. Eka rero hari ikindi rero natangariye ndi muri concert ya Kidumu Danilo ntiwashoboye kwashika ariko reka ndabikusangize. Kidumu yari yatumiye na mama wiwe. Ego cyane aramuhamagara kuri stage ati mama Kidumu karibu muca mubikurikirana bakunzi ba Axia. Ego yari sabukuru yiwe yari sabukuru nabivuze yari yatumye na benshi basangira n'akagato kandi barabikoze baragafungurira kuri stage. Mama wiwe rero yamaze gushika kuri stage ico yakoze arahereza kado zibiri. Abonye kado zibiri yahaye umuhungu wiwe Kidumu aravuga ati uyu ni imfura yanje. Muri izo kado zibiri imwe baraheza barayitekuro ndagufyenze agasurprise yamugiriye. Yamuhaye Bible. Yamuhaye Bible. Avuga ati mwananje akira aha ni uzova mu buzima. Umuntu w'umustar kumuha Bible. Ego kandi Kidumu arayakira. Egere yashira ngo za blague ziwe zo gusenga mu ndimi iki mugabo ico ni kimenyetso kidasanzwe. D'abord ku muvyeyi abavyeyi turabona ico bama bipfuriza abana babo barabona ikiruti kindi kuko wo haraniye hit ukaduga ukagera kure gose mugabo wasize ya fondation none etage boyubaka bahereye ku musenyi bakaduza iyo etage yo mari gihe kingana gute yobomoka ntaco vyogimarira. Mugabo muvyeyi aramubwira ati mwananje ngiyi fondation y'ubuzima bwawe ngiyi nkingi y'ubuzima bwawe kandi Kidumu araheza arayikenguruka. Ikimenyetso nk'ico Dani wewe ukivuga ko iki mbega uco hamagarira iki aba star abavyeyi baba bafise aba star kuko ari aba star kushobora gusanga ari impfuvyi turabazi badafise abavyeyi bose wanashaka mugabo nk'abagifise abavyeyi abo bavyeyi bahamagarira iki ku bana babo bokora gute kugira ngo abastar ubustar bwabo ntibuhave bakura ku Mana ku ijambo rizima ari ryo rishingira intahe iteka ryabo.
ikintu nohamagarira abavyeyi turavye nuko kuntu umuvyeyi wa Kidumu yaba yarabigenje ca mbere na mbere birantangaje kwiyumvira umuntu w'umustar ego naho aba ari umwana wawe urakokonesa ako kantu kuko ni umuntu w'umuririmbyi ni umuntu ari ku rwego urundi iciyumviro yagize umengo kirakomeye cane. Ikintu nohanura abandi bavyeyi nabo baba bafite abana bari muri iyo nzira yo kuba abastar nuko bobaherekeza. Ca mbere na mbere umengo ni ikintu umuvyeyi atoshiramwo inguvu ngo ariko araherekeza umwana wiwe mugabo nyene aritana y'umwana uramuherekeza buhoro buhoro muri uko kumuherekeza ukabandanya umubera umuvyeyi kurya twakoze tubwirwa n'abavyeyi ati muze tuje gusenga tugakura tuzi yuko kwa Mungu kizira mu misa kizira gusiba mu misa ari uko nyene abavyeyi nabo nyene bobigenza kugira nabo baririmbyi bagira aga fondation gakomeye kandi kava iwabo n'ibintu ku Mana. Ego cyane Kidumu biragaragara nk'uko urumva bigaragaza n'ukwemera ko akakugaragaza akarekana ko ari umukristo akabikunda agashima ko n'ibikorwa bitanguzwa n'umuhezagiro umuvyeyi nawe agaca bishingira intaha agaheza akamuzanira n'ikado nk'iyo yabereye ikimenyetso kidasanzwe abantu biraheza bigaca bigaragarira mu vyamwa Dani uri kurera mu muririmbyi nka Kidumu byari byoroshe ko yogara iyo niyo mvuga igezweho byari byoroshe ko yogara ku bandi byari byoroshe yuko azaratumirwa Kidumu rega ni wa muririmbyi batumira ugasanga ngaha mu Burundi twikeneye itike iri simple nayo dushoboye ugasanga ni 50,000 ugasanga ama VIP no ma 500,000 zirashikayo kandi akaronka abantu bagenda muri izo concert ziwe ca wiyumvira kuza gukora igiteramo abantu bakinjirako bakaza kugikurikirana ku buntu mbonera n'akaryo ko gushimira banke BCB yabimufashijemo ikamutumira bagafashanya kugira ngo baryohere abanyakinama Kidumu rero umuntu nk'uyo akemera kuvuga ati jewe ndagiye abantu bankunda aho mvuka nukuri baryoherwe kuri anniversaire yiwanje biyumve baze dusangira akanyamuneza ntimubake n'ijana ntimubake na caki ngorongoro ca 50 francs ico kintu urumva ko ari ikintu kidasanzwe Dani. Hari n'ikindi yabagiriye akagift ego ntiyashinje kwisangiza umunezero yarashimye kubasangiza kanatsinda ni navyo vyiza kandi kantu rero kadasanzwe je nkunda gutangarira kuri Kidumu raba gwa rukundo ruratuma yururuka akaza kuduza abandi baririmbyi. Hari abaririmbyi rega je nagiye kumenya kubera Kidumu mbonye bagiranye ico bita collab baragirana collaboration bararirimbana indirimbo ndaheza ndabamenya sinzi nawe kwata nta baririmbyi ushobora kuba baramenya ku bwa Kidumu ku bwa collaboration bagiranye wewe Dani. Ego hari abo bagiye bararirimbana ugasanga kubera indirimbo baririmbye peut-être kumva urabaye intéressé no gucubandanya ukurikirana ubuzima bw'uwo muririmbyi. Akarorero Estanish Estanish ari mu badugijwe na Kidumu kuko naje nibuka natanguye kumubonera kuri ya ndirimbo niwe wumbamwo niwe wumbamwo nakwiyumbamwo niyo natanguye kumumenyeramo ego bien sûr Estanish n'ubundi Mona Warda na Mona Warda namumenyeye kujya ndirimbo ndafuha baririmbanye ndafuha iyo turiko rero turumva bamwe turiko turumva indirimbo z'abastar nk'ababa baratwawe rwose n'ibintu byo gusenga baranyaruka kubacira imanza bakabona kumenga ntaco baririmbye ko bataririmbye Imana batavuze ijambo ry'Imana none aririmbiye umupfasoni wiwe ati ndafuha arimbiye umukunzi wiwe ati nyabona ndafuha ivyo wewe bikwigisha Dani. Ni muri gwa rukundo nyene kujya udashobora kuvuga ngo urafuhira umuntu udakunda ntibibaho je ndavyita yuko tout d'abord ivyo byo kubwira umuntu ko umufuhira ni uburyo womyerekamwo ko umukunda kandi afise akamaro kanini kuri wewe. Ego na cyane uburyo umuntu nyene atagaciro uha
umufuhira gute ntabwo nakumwe kuko nturi interesse n'ubuzima bwiwe nturi interesse n'ivyo ariko aracamwo uvuga genda hari akamanyagurika riramura je numbaze naco bibwiye mugabo ako karirimbo donc ariko aririmba ntiwibaze byinshi nituvuge byinshi ndafuha no kubera mfuha nta kindi gituma ubona kumenga sindakorohereje ni nakujye n'Imana Imana bugira dufuhira Dani warubizi Imana iradufuhira Imana iradufuhira cyane gose nko some byanditswe wumve no kuvana kenge Imana yabajijaru ibonye ihanga rya igihugu cyayo kigiye kugwa mu buyoba aba bantu hanje kugeza naho ivuga ati nzobaho umutima mushasha mwene majambo nzoba foromata bo imvugo yibanje nkoresheje mugabo nyimba ririmbye ndafuha ni kujya na ufuha n'Imana ni nka kujya natwebwe idufuhira Estanish nako mona warda muri no mwanya ari muri Belgique je crois ngari buraya ariko kandi tumwifurize gukomera mu bihe bitorosha rikaraca ko twarumvise twarakurikiranye turumva ko hariho bitariko biragenda neza hagati yawe be n'uwamutumye ko kugira ngo aje guteramisha hariya ico tubifuriza no ko mwohuza iyi ni Action Vibes TV irondera gukuza iteka ry'umuntu uwo ari we wese twebwe niduha agaciro abantu bambura niteka ahubwo dushira imbere abo bantu bakuza iteka ry'abagenzi babo Kidumu rero turabona ko ari umuntu w'urukundo mu ndirimbo yagerageje gushikiriza gucisha kuri stage ku munsi w'ejo yaragerageje kutushira ku indirimbo z'urukundo zidufasha kuryoherwa tugatamba imbere zinatuzira urukundo natwebwe twubatse hagati yacu kumva ko agakecuru kawe bokakurekera kandi akaririmba n'indirimbo zihanura abarundi zijya uwishe wasahuye uwo yaramenje uwishe wasahuye ntihagarare ko uwo yaramenje nk'indirimbo nk'iyo Dani uyumvise nka wewe uyumva mwiki utangarira iki muri Kidomo tubyumvise kwanza icambere na mbere no kuvunira akajisho abantu boba biha amahoro kandi baragiriye muri izo ngeso zo kwica gusahura novuga yuko ni impanuro kandi twongeye tukarabira naho yavukiye Kidomo turabona yuko ni quartier ziri muri zagiye zirasinzikazwa n'intambara yego cyane yego umva ni nk'impanuro en fait kugira abo bantu ntibagume bihagarara ko bagume bavuga ati kajya karasanzwe ko gusubira ko nyene donc Kidomo numwe mu bavukiye mu makartier ya sinzi kajyo n'intambara hari abantu bakunda kuvuga ngo gusahurira mu nduru wewe ntiharaniye ibyo gusahurira mu nduru ahubwo nabo basahuriye muri iyo nduru abapfofisi intambara bakagira inabi bagenzi babo kugira ngo bo bashikire ibicanke biriya bakikunda bakibagira ineza n'iteka rya muntu wewe ahubwo arabadoma ko rutoka ati nyabona mwimbi kicara gushikiye waramenje ntugume wihagarara ko mu mafuti subiza hamwe n'Imana kugira ngo ubu umuntu muzima ubu umuntu yikwije iteka ry'Imana Danilo ibya Kidomo ntitwobivuga ngo tumarire ka dusigira kanya abakunzi ba Action Vibes TV ariko kandi umusacerdote w'umukama Tinyase nkuru nziza muba rukiye rimwe na Kidomo kuko imyaka ya Kidomo niyo gwanyo namwebwe turabakiriye mugire ico mutubwiye isabukuru ya Kidomo nk'umuntu mwakuranye mukigana mukasangira ubuzima butandukanye wewe uyivuga ko iki ikwibutsa iki nk'uwo bakuranye abo mukinama duzi ibiganza abo mukamenge duzi ibiganza abo mucibitoki duzi ibiganza abo mungagara duzi ibiganza abo mukigobe duzi ibiganza abo muri komine Ntahangwa duzi ibiganza mushimagiza Imana ya urakoze cyane Edmond kumpa kanya kugukeza umuririmbyi wacu nimbona Jean Pierre alias Kidomo Kibido ego
uyo twarabanye mu bwana tuza turahura arimo umupira w'amakawucu n'ibindi, ntiyavuze ingoma gusa n'agapira aragatera. Rero igihe ahimbaza imyaka 50 nka jeho dusa n'abavukiye umwaka umwe, Paroisse Sainte Famille ikaba itutemba mu maraso, ahimbaza imyaka 50 rero sinotangwa kumukeza. Kidumu Kibido, ndagukeje cyane, ndagukeje ubwa mbere kuko utibagira muhira, umuntu atibagira aho Imana yamuremeye, n'umuntu w'ubuntu, n'umuntu aba afise icyo ashobora guhereza iyi si, umuntu atihakana igitangaro Imana yakoze mu kumushikana ngaha ku isi. Ego rero kuri ico kintu cyo kwibuka aho wataye uruzogi, haraciye imyaka 10 wari waragiriye igiteramo, none ku myaka 50 wakwije itariki 28 urasuye kuhagiriye igiteramo kuri Axia Vibes TV. Turagukeje cyane, turagukeje gose, turagukeje kuri iyo myaka 50, tugukeza ko wagumye wibuka ko wayihawe n'Imana. Umuntu agukurikirana arategera neza ko utigera unyegeza yuko uri umwana wa Paroisse Sainte Famille, uri umwana wa Diocese ya Bujumbura, uri umwana w'Imana, uri umwana wa Bikira Mariya n'agashapure kama agufi. Nta nkeka yuko Yezu na Mariya bagumanye nawe no mu bihe bigoye wagiye urayaga ku maradiyo n'amateleviziyo amwamwe wagiye uracamwo, kuko abantu twavutse mu 1974 igihe Uburundi bwaza buraca mu vyago twariko turaruka. Rero ndagukeje cyane ko wagumanye ukwemera, hanyuma kandi uko kwemera kukagufasha kuba umuhuza wa bose, w'amadini yose, w'inzaruka zose, abajeune adolescent, abaselibatere, abubatse, abasaza, bose baje kuri stage uri kuravugiriza ko bose baraduza ibiganza. Rero ubandanye by'ukuri ushingira ubuzima bwawe ku Mana, ni ikintu gikomeye gose, nibwo bwenge intango y'ubwitonzi n'ukubaha Imana, nibyo rero bica binagushoboza kubaha n'abantu, kandi ibyo urabikora. Rero uyu munsi ndagukeje cyane, ndagukeje gose, nizera yuko nibyashoboka umunsi umwe tuzoshobora guhura, naho tutohura turahura mu ndirimbo nziza utanga, cyane hari indirimbo z'Imana waririmbye, Yesu ni namba moja, urumva, n'utundi twa Hakizimana, jewe utwo turaheza tukamfasha muri iyi nzira ndimwo, n'utundi nkatwumviriza tukamfasha kuruhuka. None Kidumu Kibido, Nimbona Jean Pierre, isabukuru nziza, yubire nziza y'imyaka 50, Axia Vibes TV irakwipfurije guhorana iteka mu mwuga wawe wo kuririmba, gutuma ubuzima bw'abantu bubamwo akanyamuneza, bubamwo agahimbare. Aho uri muri Kenya ubandanye uba umuambasaderi w'Uburundi, umuambasaderi w'igisagara cyose cya Bujumbura, umuambasaderi wa Kinama, wa Sainte Famille. Yubire nziza Nimbona Jean Pierre, Kidumu Kibido. Hanyuma Kidumu Kibido niwakurikirana Axia Vibes TV, nanke kandi baza kuzoyikurikirana, umenye ko yiyubire yawe hari umuntu iryoheye gose, nawe haciye igihe ashengeye, n'umugenzi yamambwira ingene uri umuntu mwiza. Uyo nawe ni Eliane Kamikazi yaba Bruxelles. Ego
ino yubire yawe kino giteramo wagize mu Kinama nta nkeki yaba kiri ngaha yari kuba yafashe indege akaza none ubu ariko aragukurikirana ari mu ijuru twarahimbaje aberanda bose turahimbaza abacu bose bapfuye none umenye ko yaragufise ku mutima yagusabira iminsi yose akadusaba mu misa ko tukwibuka rero nawe kuri no yubire yawe umwibuke Eliane Alice Kamikazi wi Bruxelles uramuzi gose ahari habe heza hari abandanyagirirwa neza n'uwamuhamagaye urakoze cyane Kibido murakoze cyane kuri Action Vibes TV tubandanye turyoherwa n'abahimbaza amasabukuru atandukanye ariko muri byose twibuka ku munsi wose umukama duhaye ari Uwiteka iteka duhamagariye gusangiza abandi naho bobo bori twima tumenye ko urukundo rw'Imana rudusaba gutanga ibyiza imisi yose gira iteka Twanse amatelefone twese Arakeze kwabanu bagino nintendo Arakeze kwimitima ishingire nawe kure atagutishirukane atagukingira kibaba tukwanye jabi tukwanye momesa Shining musical to be fun and get in my head to say Gukunda babi nuko rero murakoze tubashimire Pati ku cyo muduhaye rero reka dutere dusozera kino kiganiro Danilo sinzi ko atakajambo ubwira abakunzi b'umuziki bariko baradukurikirana mu kino kiganiro cyacu ubwira duce dusozera babishire mu Imana yego Imana ibibayemo biraheza bikaryoha gusoma yego Dani iyo utambye ubucomoye utambye akaziki oya Sinaza ko ubucumuye kuko biravana n'ubyitambye n'uburyo wabitambyemo ego kuko no mu isengero tugatambira Imana ego nuko rero tureke kuza tubikiraga ibintu ariko kandi umuziki utakunda ntacyo muraze murasabira ukunda kugira ngo ntuhave waboreza cyane ngo bace bibagira Imana tuze turabishira mu Imana nuko rero yari Edmond Kwizera kumwe na Danilo Mugisha
turabasezeye tubifuriza kubandanya mugira iteka aho muri hose tubandanye twubakiranira iteka gira umugisha gira aho muba mubahwe bye bye Sigara niña, we get